nimuhorane n'umukama. Inkuru za Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri rya minsi Yezu yaragiye ku musozi wa Oliveti mu gatondo ka kare, agarutse mu ishengero ryose riramwegera, nawe aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo rero bamuzanira umugore yafashwe asambana. Bamaze kumuhagarika hagati mu ishengero, babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana, mwibwirizwa naho Musa yadutegereje kwicisha amabuye bene abo bagore. Ku bwawe bite? Ivyo babivuga ngo bamugeze babona ingene bomurega. Yezu nawe arunama yandikisha urutoke hasi. Bashishikaye kumubaza, arunamuka ababwira ati, muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Araheza yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe bahereye ku basaza, gutinda sigara ari wenyene na wa mugore yari hagati. Yezu rero arunamuka amubwira ati, wa mugore, abakurega barihe? Nta wakuremetse intahe? Wa mugore nawe ati, ntawe mukama. Yezu nawe ati, na jewe sindayikuremeka, genda ntubugicumura. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Twumvise amajambo y'Imana, hariho ahantu aje asa nubwo rimwe ryose rifise ico gisangije. Tugaruke na cane ubwa mbere ku nyigisho aduhaye ku kintu gikomeye c'ingene igihe turi imbere y'ikintu c'ikibi igihagararo tugira, canke ikibi kirementanijwe, canke ikibi cabaye vy'ukuri. Murumvise ko mu gisomwa ca mbere ni kibi kirementanijwe, nako mu gisomwa ca mbere kuri Suzana ni kibi kirementanijwe, ariko mu nkuru nziza ni kibi cabaye vy'ukuri. Hose turahabona imice y'abantu batatu. Ubwa mbere hariho aba baza womenga bafise intumbero y'ukwanka ikibi, kugikuraho no kukirandura. Kumwaro bamwe mbere twaratwumva muri iyo misi hitiye bariko barica abantu, bakagira bati ngo nukwica inzoka n'amagi yayo, n'umwana ari mu nda nukumwica, bwoko bubi kuraho. Kamenga nibo bwoko bwiza, abandi ni bubi nibuveho mwisi. Niko nabo bameze aba batama baje bagiriza baremaniriza Suzana, bari mu bubisha bwo kugomba kwica gufatanye n'ivyifuzo bibi vyinshi biri muri bo. Bagakoresha igihagararo bafise, ijunja bafise, bakarementanya, bashaka kwicisha Suzana. N'abantu baboneka ko ari abantu bakomeye b'abashinga nahe, bahambaye rwose, iryo bavuze abandi bose barakurikira. Abantu twari kumwe muri retraite, mwibuke Patrick kintu yatwigishije kijanye na la foule. La foule. Foule yose igacikurikira. John sinzi abajournaliste bariko barakurikira manifestation, babaza abantu ati, burya wowe uri kura manifesta kubera iki? Duhe elema y'amakuru.
uriko uramanifesta. Urumva nabonye bose bahaguruka muri quartier, na jewe naciye ngiramwo, twese turi kumwe, hare uri kudefanda iki? No ngaha mu gisomwa ca kabiri n'uwo mugwi wa mbere w'abantu bitwa ko bafashe umugore asambana, bahitanana n'igihugu cyose, barakiyora bati tugende kwa Yezu kumucisha urubanza. Ubwa mbere hari ico gihande, yitwa turazirikana amajambo y'Imana, tube turabasene ingene imeze, umwe wese agacara bati jewe no bansa naba, iyo hagize ibintu nk'ibi no bansa naba. Ubwa kabiri hariho rero aba bagore, umwe vy'ukuri n'umugore agororotse, n'umuntu w'intore nta makemwa, baramurementanirije, uyo biragendeka. Uwundi nawe n'umusambanyi katamanikigwa, hari naho nabo bamuzanye, harimwo abahora baja kumusaba kandi iyo bayarahaye, mugabo baraje kumudedereza. Baraje kumudendereza bati nukumwica Yezu, dutubwire tunyarutse, dushire ko signature, wowe uri umuntu w'Imana cyo confirma. Ubwa gatatu hariho rero abantu babiri batabara abo bakenyezi, abantu b'Imana rero, abantu b'Imana. Harimwo Daniyeli yanka gukurikira gakuku, yanka gukurikira ivyo yumvise bavuga, agaheza akagira ati reka tubanze dutohoze, dufata umwanya wo gukurikirana ibintu. Hakabaho na Yezu rero. Yezu ntanakeneye no gutohoza, vyose arabiza, arabibona, arabona neza ko muri abantu baje kumwagiriza suko gusa barondera uwo mugore, tugire Kristo, bagomba nawe kumujaniranyamo, tugire Kristo. Ico kintu kirahambaye. Igihe uri kurararaza mugenzi wawe, ntuzi ko uri kutega umutego Yesu, ntuzi ko uri kuri ataka kuri Yesu, naho uri kuvuga vyo. Niyo murambwira abantu, mbe yuguye imbere y'ibintu bibi biriko biraba, uhagarara gute imbere yavyo? Hajya ubuhawe ubutumwa buremereye bugoye. Yezu ari imbere y'ubutumwa bwo gutabara uyu muntu. Iyo uguye imbere y'umuntu ari mu bibi, ushobora kugwa imbere y'umuntu ariko arakora ibintu nk'ibyo, uzovyifatamwo gute? Nk'aba batama, nka Daniyeli canke nka Yezu, nico kibazo tubazwa. Kandi apana gusa ubusambanyi, kuko murumvise Yezu haruke twibaza tutubusambanye nico kibi, ya tucumve. Ari nko kuri patiri wo mucamugira muti niba mubambe ku musaraba kandi bamucuritse nka Petero. Mugabo Yezu mwumvise ingene yababajije, ntiyabajije ngo utarasambana ngo namubanzi ibuye, kuko mbari gushaka kuva mu utarasambana akamutera ibuye, sukuva yuko bose iyo furi yose bose basambanye. Naho twumvise ngo bose basuye inyuma, yagize ati ngo utagira ikibi namubanzi ibuye. Yezu akagomba kutwigisha yuko ubwa mbere no kwirinda kwihuta guca urubanza ku bintu ubonye bakubwiye canke biserutsa inyuma. Ico ni cambere, kwitonda. Hari abantu bahora baza kundega kuri bagenzi babo, kandi ndaje kwitwara duciro, genda umuponde. Reka tugende tubiha umwanya, tugende muri intercession. Yagomba ko mumushuhira muca mugenda mukora ikintu. Mwese muracashushe muracashavuye. Hariyo umugani mwiza w'Abafaransa baca ngo la nuit porte, kabanza ukarindira hamwe bose ishavu ryahoroshe, kuko ryari rimuzibiranije ntagire lecture, ntasome neza ibintu vyabaye, no kumenya uruhara rw'umwe, ukabanza ukabireka umwanya, ukabanza ukabidekanta, ukabanza ukabisobanura, nawe nyene yagaruka agasubira akabizirikana ishavu ryavuyemwo. Mbere kenshi tugire Kristo,
ntimuze muraza kuncisha imanza cyangwa mujya gucisha imanza abapatiri. Dusanga kenshi tujya mbere no ku ruhande rw'umuntu agowe, kandi ntitujya mbere no ku ruhande rw'umuntu agowe. Udusanga kurondera ingene tubasubiza hamwe. Oro bagira ati ingo ku ruhande rwanje duponda urya, ubundi bati ingo ku ruhande rwanje duponda urya. Sindi ngaha kugira ngo mupondane, ndi ngaha kugira ngo ahubwo muje hamwe, mwumve ko mwese muri abana b'Imana, mutegerezwa kuraba Imana yanyu kugira ngo murabane namwe neza hagati yanyu. Nico hamwe yezagira ati ngo hahiriwe ngo abaremesha amahoro, ngo nibo kumva yuko utariho ubwa mbere kugira ngo uponde. Muramaze kumva mbere n'igihe ugiye kwitwara muri sentare, na sentare ubwa mbere siyo guponda umwe oya, ibabwira iti genda mubanze mu bihegerera miable, suko bavuga ati genda mubanze mu bigerageze hagati yanyu, hama vyanse nta kundi turabe ntimuhave mwicana tubanguranye. Ubwa mbere ubutumwa bwa mbere dufise subwo guhagarara nubwo kurondera gukiza abantu, subwo gukiza umwe no guca duhatsinda uwundi. Uruhande rwacu abatsinzwe tsindaho. Ububaye nk'aba bantu canke babigize mu mayeri menshi arimwe amanyanga menshi y'ukurementaniriza uwundi, canke babigize bararaza. Yeza akatwereka ati mwitondere, menya gutandukanya ikibi n'umunyabicumuro. Icoro kiratugora kenshi kuko kidusaba urukundo rwinshi. Natwe uko dusanzwe tumeze mu mpengamiro yacu turi binebwe vy'urukundo, dushima ibintu binyaruka. Reka turemenanye tunyarutse tumusenye. Twavyumvise n'ivyo nyene bose n'ivyo bavuga, kandi kenshi kuko muri mwe g'abakristo, kuko nubundi ivyo byaha by'ubucafu bw'ubusambanyi turazi neza ko babihometse ku muntu tuba tumusenye neza, nivyo binyaruka guca bihomekwa kuri uyu nuriya. Ubwo wafashe umwanya n'imiburiburi nk'uko kwa Daniyeli. Musanzwe Daniyeli na Yezu hariho ugutera intambwe. Daniyeli akoresheje le bon sens, ubwenge bw'umuntu bugerageza gutohoza. Mugabo ari gushaka gutohoza ibintu nturonke ikimenyamenya, kuko kenshi ugiye nko muri sentare bagira bati zana ikimenyamenya gifadika. Ibintu ko bikorerwa hano yishije uzozana ikimenya kiretse wacizeho kamera de surveillance canke warafotoye. Naho nyene ubu unyashogira bati ni ibintu wakoze par intelligence artificielle. Intelligence artificielle muri dicarico basha kuja hano bakabifyatura. Hano urabona bafyatura papa yambaye ijya kanzu ariko arakina basket ariko araplanta, kamenga ni papa ari ngaho. Tide wa mu papa wacu ni umusportif akomeye wababiboye. Ni ibintu bagenda bakaremenanya na logiciel. Ubu birashoboka, barashobora kundementanya neza bafise ifoto yanje bakantiza ijwi wanje ukabona uti ni patiri nyene yariko arasomana n'umumoma ari hano. Intelligence artificielle boro biruzuye kandi tuzo kuzobiva imbere ivyo bintu biriho. Uri umuntu rero atwagwa n'ibishobisho atwarira hejuru akira muri groupe raba mu nyuma nta kintu kibabaza nk'igihe ushobora gusanga warahenzwe gutyo ugapfa mubona umuntu agira ati reka ndindire nimba hari ikimanisha, kuko abantu twemera ko tugendera ku mugambi w'Imana ntitugendera ku byo twumva. Nimba hari ikintu Imana ishaka jemenya ku bintu by'ubuzima bw'umuntu, Imana izobinyereka atakimenyetso irama. Je ne bouge pas. Chaka muze muri njojo, je ne bouge pas. Canke Imana irakimigira iti ndashaka kubigiramwo uruhara rwiza,
canke irakinyuma ugira iti ivyo ntibikuraba, ibandaniriza inzira yawe. Kukibaza yuko amadosiye y'ubuzima bw'abantu bose muri isi ategezwa kukuraba. Kubera iki? Kubera iki wigira jukoneye kumenga ufise ijambo ku bintu vyose? Ni kubera iki? Abantu bakaza bariko baragucisha imanza muri bukayezo, abantu baje kumucisha imanza akabaza ati mbe wa mugabo nije yangize umucamanza y'ibintu vy'iwanyu. Pati yararara, ivyo bintu binzaniye ngo ndabikoze iki? Wewe uri umuntu w'Imana, wowe nturi umuntu w'Imana, uri umuntu wa shetani wewe. Ubinzaniye ndabikoze iki? Ushaka iki? Kabona yuko ari mu mutima wo gushaka kugira nabi. Oya, ndamuronsa akaryo, ushaka kumukura ko amafaranga makenya, urazi ntange ibyo yangiriye. Hamugacuza nga iba dawe wa twese. None wewe uremera ko Imana yagukijije, wagizwe umuntu akiza. Daniel aduhaye akarorero k'umuntu n'imiburiburi hagutwagwa n'ibishobisho abanza gushira mwakenge. Reka turabe dutohoze ko atakintu c'ikimenyetso Imana yiduha, akabanza gaca mu kubavugisha. Hajya umuntu iyo umuyagishije ukamuvugisha mu kayaga, hariho ibintu bishobora kwizana. Vy'ukuri Imana ishaka gutanga ikimenyetso, ari ibintu bishobora kwizana. Mwumvise yuko Suzana birizana kuko wewe yabonye ati none ngaha hari n'igihe abantu bakurementaniriza, ngaha naja gusigura ninde nza kwemeza ibi, najewe ntabyo mfise sigura nemeza. Ukiho rero ukaza imbere y'Imana, byose ukabona Imana iriko irabisokora, ikuramwo kimwe kimwe, uyimukuramo ukibandaniriza inzira. Kandi nawe ntubandanya ugaruke uwikuye mwiti wabonye mungari kuponda. Oya, kagira uti Mukama niba umenya umutima w'umwumwe, ese aba bantu utobahora ico bagize, ico gihe Imana igacigushira hejuru yabo. Ejo abantu bose bakuremenaje ko yaza agasanga urundi muntu kyati gabundi wa wundi vraiment sinzi vyarimo. Kandi cyabaje nuko ushobora no gusanga uwo muntu ikora remenaririza. Hari abantu tutemera yuko abantu bahinduka, gasanga umwe wibwira agiye kumura gutohoza asanga yarahindutse, acagaruka kubwira ati wewe wambwiye siwe, ni wewe uri mu mutima mu gahanga wishwe niki, ngo nishwe nubwo abagamo, ngo ariko uzo kwicwa n'akarimi kawe. Kimwe wagomba kurementaniriza uwundi kigaca kigaruka kuri wati turakuza umutima wawe, wowe uri umuntu w'ububisha. Kandi kumbura ico waravuze ubwa mbere cyarico, mugabo ntiwamenya yuko ivyiza atari ukwararaza, ahubwo ari ukumenya inzira nziza yo gukirizamwo mugenzi wawe. We waragombye kwararaza ngo wiciremwo mugenzi wawe, Imana iramutabara, ikizira murokorera muhindura, kugira ngo umutego wagombye gutega uwundi ngo agiremwo ukugarukeko. Tugire Kristo. Abo twari kumwe muri retraite, mwarumvise Patira tubwira ati haro nibisabisho tuvuga aragira uti aba bantu nibatemera guhinduka, ivyo bariko baragira bibahindukirira. Hari igihe turyohe gumenga turiko turarementaniriza umucayi, tuko turararaza umuntu, gaca usanga ivyo twariko turagira bitugarutseko. Kandi ukabona yuko hariho ibintu biriko biratera ubuzima bw'umuntu kubera ibintu vyiremenanya n'iyarararaza uwundi yagiyemwo bikagaruka. Kuko uko kwaraza no kurungika amashetani nuko ateragira umutima wa shetani buba nk'umuntu, mugabo ntuzi wenyene kuri ikikuza ayo mashetani.
ejo niyagenda kuri umuntu agasanga yarasubiye mu mwana, ayo mashitani agira ati waturungitse ahatariko, reka tukugarukire nawe, reka tukugarukire. Ariko nagomba mu gusozera cyane cyane turabe iyi nyifato ya Yesu, iyi nyifato ya Yesu. Yesu baje kubimubwira agace yunamira hasi akandika hasi. Kubera iki Yesu yunama hasi? N'umuntu w'urukundo n'ubuntu. Murabo uyu mugore ni kimaramare, nta muntu numwe ashobora guseruka imbere. Bose bashaka kumutera ibuye, bose bariko baramuvuga, bose yakwiye amarezo sosiyo yacitse inkuru, abantu baguma bashira ko jeme n'amakomantere, n'abandi bigira abasabone ngo n'abasabone, abandi bose bose. Mugabo umwe Musa akunama akandika hasi kuko adashaka kumutera isoni mu bandi. Mwibaze Yesu nawe amuravye mu banduko, yari guca yikubita hasi, arunama kagira ati jewe sindi imbere y'ivyagushikiye nk'ukwica, nk'ugucira ugugupfa, ahubwo ngomba kukurokorera ubuzima. Imbere y'ibibi biriko birandikwa bivugwa canke biremenanywa kuri mugenzi wawe, ufata igihagararikiye, nk'uryoherwa agaca yicira hejuru undi, canke nk'upfumagira ati bisanzwe biteye isoni, ntaja mu ndabifata ko ninarifata naho ndarifata imbere y'Imana. Kandi urifashe imbere y'Imana, Imana igaca itangura gukora, bamwe n'abandi bose ikabanza ikabasubiza mu mutima wabo. Yesu kandi mu kunama akanka kuraba mu maso abo bantu n'uyo mugore, ni nko kubabwira ati subira mu mitima yanyu, ubwo mwe muratunganye muri vyose kugira ngo mwihe igihagararo cyo gucira urubanza wundi, guguherayo, go kumwicisha amabuye. Muratunganye muri vyose. Abantu baranumva baje kwirega, pati jewe sinica, jewe sisambana, uri ntungane rero ntavyo ukora. Baza kwicumura ari byo vyonyene. Mugabo uri mu bubisha, uri nk'amacakubiri, uri murimba mugenzi wawe mu mizi, bibaza ko ivyo ari bito. Yesu akagira ati utaracumura na mu bandi we, ushobora ahubwo kumucira urubanza Musa umwe ni Yesu, kuko niwe ntungane, mugabo nta mucira urubanza. Kenshi duca urubanza rwo guheza y'abandi kuko tudatunganye natwe. Mbere ugashobora gusanga ujya muntu yihutira guca urubanza, nawe nyene asanzwe abamwo n'ivyo bijya yicira agaca bicira uwundi. Twitonde, dusaba Umukama kugira ngo aduhe natwe mu bihe byose kurangwa n'umutima w'imbabazi. Turi imbere y'ibirementanijwe, turi n'imbere y'ivy'ukuri, tukama tugira igihagararo c'abarondera kurokora abandi, ntiturondere kuryoherwa n'abahezeyo. Amen. Amen.